ariko ku bana babifuza cyangwa bafite iyo ndoto yo kuza je conseille ko muza mwamaze gukomeza imitima parce que c'est pas vraiment ikibuga c'abana je déjà remarqué ça diko sawa kuja gukinira sawa gutuma umwana nawe komeza imitima fo kuvuga ukuri fo ku ya ko hari abantu bagwa mu mporero ugasanga hari umuntu aje abona jewe nagize amahigwe ndabijemo vuba nta myaka myinshi ndamara ngira kaka impact keza no vuga agasha yifuza kubizamo atazi behind ibintu bihari impamvu navuze gukomeza umutima social media ashobora gutuma umuntu aba traumatisé ashobora traumatisé utaje rero ubyiteguriye uri umwana rero uje ufise umutima mugufi nushobora no kumaramo na 2 ans canke inani hari umuntu akuvuga ko bino undi akakuvuga ko biriya kubera ko umaze kuza kuri zino mbuga uba wugura imiryango everyone bafise access yo kuvuga ko ibyo ashaka waje Chanceline inyambaro yawe itirimutsa abantu Chanceline inyambaro yawe wari kuba wambara ukundi kuntu chance konzuri n'umukiriso wahagurutse utsitaza abantu kubera iki ndabacitaza gute jewe sishobora gushavura umuntu ajajinga cause umwe wese afise uko ashobora kuvuga ibintu and ikintu novuga kuri ico about kwambara le cinéma je ndi actrice sivyo kandi cinéma ntabwo ari yo mu Burundi je ndi umuntu nkunda ibintu byo kwambara cyane nibaza ko umuntu wose afise guzi yiwe je ndambara vyose ndambara birebire ndambara pantaro ndambara bigufi ndambara kola everything ico umutima wanje umbwiye gukora nico nkora ngiye muri église je sais comment je vais m'habiller ngiye muri nakunda kujya mu masho alors jewe navuze ni this one is perfect for me I have to do this nimba hari umuntu rero bitanejeje I'm not here to gusa sorry reka twe nuko turi kuri social media mugabo hari abandi babikora gusa nibaza ko abantu bagize comments ntibari civilize point ko sinzi impamvu bavuze jewe nije mu bakinyi ba filme bose bambari yari still kamenyero mu Burundi umufana afana icabona sivyo uno munsi ashobora gufana ejo ntagufana ariko abakunzi bazoguma handi nyene umuntu yankunda muri Ferrouge mugabo ugarutse kugatsika ntigahere wandika wazibona muri commentaire ngo nagukunda mugabo ngo muri Ferrouge nagukunda ngo mugabo ndakwanga nawe nyintu vyinshi nawe nyintu vyinshi gatsirika ntigahere Ferrouge ni projet ndende natanguye gukora kandi yari imaze igihe kirekire n'icabandanya hariho look nari mfise muri Ferrouge yaje gutandukana n'agatsiko ntigahere ya look rero ya kabiri naje kugira and ndabona feedback y'abantu ndavuga ati wow même si le commentaire était négatif mugabo navuze ati I did it I did it Chanceline anda directing ya Nsoro na anda Amedemanirakiza wazibonye gute tugeranirize gatoya indoto za ofisi no munsi ibyo ushaka kugerako nivyo kunda amagara yawe atifashe neza ikigo c'ubuvuzi kama no Burundi kije kugufasha kuyabungabunga biciye mu kwirukana indwara nyinshi zatsindara mu mibiri ya benshi ubwogoyi estoma hemorrhoide amara imitsi amagufa diabete hasima amasineziti gitigo amahaha amafyigo hypertension umugongo hepatite parasite infection z'ubwoko bwose ibivyimba prostate inguvu nke mu mabanga yabubatse kubura vitamine hamwe n'izindi ku biciro bitavuna nyaragasa witure kino kigo uzosigara ucira umugana abandi uti harabaye ntihaba habaho indwara yahazwe kumpitana mwena noro Burundi nkira mukanyi sase dukorera mu gisagara hagati ca Bujumbura ibarabara rya Oni kukabarabara kaduga kwa Binagana neza na neza mu nyubakwa za Sokabu ya kera no Burundi amagara meza mu biganza vyawe. Ladies and gentlemen muri mugisha kabisa kwa mwarese mu Deco Entertainment mani baheza gire cyane turacabakunda gose utaragira subscribe umuhombe gose kubera ko byinshi byiza biri nyuma bizohora bigucika nyaragasero yikore kugira uzohore webere wa mbere make your comment ivyumviro vyanyu bidushikire kubera ko ari ngira kamaro tuba tunabikeneye cyane amasanamu y'akarorero muyahabwa n'umuhungu wanje Santrez je nitwa Ndikuri Orange de San bwa Dr. Vlog aka Diko aka the ambassador to Dagama young princess itwa Chanceline niyo nkuru in the house all the way from BFA
all the way from kuva iruhande ya Nsoro the hero kuva iruhande ya Ira mu bikorwa byinshi nakiriye umurundikazi Chanceline turaguhaye ikaze. Wakoze cyane. Umeze neza. Umeze neza. Kwa hiyo rampevye none kubera kunyitanga nkuko nije nagohevye bamvugire baheruka kumuranga hajyari none nkubo kunyanka nibiki oya nkubo bosanga naragucimiye nk'icuro 10 nkakubura reka wimbeshaje igiye gusangira ukora ako gusura umwana mwiza vraiment curo nyinshi nakurondeye uranyitaba nabakwita apana nyinshi icuro dike maze kuzanga Nubudi bamvugi. Hari umuntu twaganiriye ejo bundi arambwira ati burya rero umuntu muri kumwe, umuntu muhuriye mu kazi, umuntu mukorana, byiza yoduga nawe ukaduga. Ati kubera ko iyo yikoreye ko wewe ntiwikorereko. Uza gusanga wafite hadi wari hejuru, haragera igihe aba ubona muhamagara ntakutaba. Cyo kumenga ni mbona. Ahubwo nyene ako gana. Burya nk'ubu twese twokora tugakora amaboko mu mpuzu. Twobera aba millionaire rimwe. Oya ntigikunda. Hazokoma hari bakene n'abatunzi. Mane yaravye ishizeho bose tushi twabatunzi ntawo kubaho wonde. Yeah. Hanyuma igacigaruka gira go. Oya nyene ndiko ndibaza kubera ikigaruka igatubwira ivyo bintu. Kandi nibwo twokora guce twese. Tutohe. Rimwe. Turashobora kweze umunsi ahitagira muri faso yiwe. Ukaba tunzi kari hariwe siko je nandike kuzoheza ndashobora guhezagiwa nyine nkaronka ivyo mfungura nkaronka ivyo nambara nkaronka konjyama mugabo kuri level yiwawe kandi ugasanga umuhezagiro wawe nyine vyiko ko araho ugarukiye yego goja ushaka kudukira oya sishaka gukira dukirane twese amen amen imana kabisa ni chance rero ubona mba nakiriye ameze neza nk'ibisanzwe muri Lucas ko novuga ngo iri natira ariko harimo ikizungu gike hotaro n'utuntu twiwe umukobwa wo mu Miss ariko yagize gutya yitabiriye amahiganwa mu wundi mwaka ntibyamugendera Diko ndagusaza kiragiye narinda gushigikiye ko reka harayo waramara match ntunabe ukavayo nta kibera ubusaje yo ikintu se kibanda avuga ati filme bari guhava bayibura and byari guca hari kundi kuntu hari ibintu byinshi byari guhinduka kuko yarambaye impeta abazi icyo gituma asigaye avuga kandi rwose nashatse wavuga ngo nashatse kumwera nasigaye gushika muhera bagucumbira umutsima aisha nukwito hasi usangire wumva uburyo Yesu agira neza namwe gusa kuma foto sindamubona yego shawo umubona sorry ariko nawe birashika si wowe gusa kwera aho n'abandi batatu ntahura yuko umuntu ashobora kuba yanipfuzikira kunde bitewe no gufatirwa ni nkuko nkawe nabibwira ubukwe bwawe tuzoza twese gusa je nzoba mpari ni bwabera nibaza yuko zo harimwe abantu bake oya kubera kuzotumira nabake reka ndabikubona kwe kunyinsa abantu bake office bench ndabira nubwo uzana abantu muri academy ukaza reka utumiyeho nko muri rusangi nk'abafana ntiworonka oya sinotumira abantu benshi sinkunda imanza z'abantu benshi ndakunda kandi urubanza rw'abantu bake hari urubanza nagiyemwo apana hano mu gihugu hari muri Kampala it was very amazing kubera ko hari abantu bake urubanza nyoko narasukuye ugategwa nyutu naho kuba gato mugabo abantu bagashika ari bake watumiye bakaronka ibakwiye bagafungura bakavuga ati wow uziko bituma n'imyitwarire kiciba mike ndiko ndabona ko kantu ahubwo ikindi kintu nabonye gitangaje muri Afrika gitandukanye no sinzi kurabona amakati yo muri Europe usanga umuntu w'umusitari cyangwa umuntu w'umukire kabisa akazi ugasanga urubanza rwiwe rwarimo abantu 200 umu millionaire yego mugabo umuntu wo ngaha no gufungura bikiri apene ugasanga nakuru wicenda juru ngo amanuke mu rubanza rwiwe gukora iki Kagume ku gatumba nimwamara gucika mu rugo azize kubatembera mu mwakire mwamaze kwitegura ugasanga urubanza rwawe ngo ruzemwe abantu 1000 biki mugabo witonde chance uzi ko ushobora kwitiranya imico ya hariya ni hano bikagucana oya nta kwitiranya nyene hano twevoreye umuntu akora urubanza ugasanga ni abantu ni gihugu baravyina bakanywa bagatamba none bakira ntibashobora gutamba bashobora kunywa kandi bagatamba bakanezererwa urubanza diko mariage cyangwa se urubanza
urubanza rwo rwose ntabwo ari mpaka abantu wategura urubanza umaze gusaba kugira objectif yo gutegura urubanza haza abantu benshi haza baki nta kibuza ko urubanza ruraba and objectif ya kandi kabata mu rubanza mariage c'est tout mariage vraiment abantu mukora mariage ano ko mariage je vous conseille ko invitano bakeye nk'ubu we niwabishaka ujya muri kumwe cyangwa umuzaba muri kumwe amusori nagumye kukwagereza umuntu ntazi nke kandi ko ndavyatura uwo muzaba muri kumwe nk'igihe wowe ushahira ati haze bakeya nta benshi ariko wowe ugasanga aracari muri ya kaca yo kuvuga ati reka igahabwa igihugu cose gisiduka of course anafise n'uburyo kuko bikorwa n'uburyo byo kuderanje shaje byo dérange kubera ko mbona mengo ni dépense inutile kuko isi atanu benshi plus kula benshi plus mushaka kuba satisfaire abantu bafungiye byose ibintu ayo sina amafaranga reka amafaranga mutayabika hanyuma inyuma y'urubanza abakene kuzagushyira yego baguhamagaye gahunda baraje gusura muhira bategura bafunga nezego munezego nyine muhira urubanza simuye kandi bikomeye n'inyuma y'urubanza of course cyane kabisa ndarizo urayibona rega uzuramuze utaranahezagirwa cyane ngo ubize nk'inzu y'iwawe ugatangira kumva landlord aza kudodora ata n'igice cayagukeneye kufise byoba biremereye ikindi kintangaza hari n'abandi usanga bagira ugasanga situkunda kuba kubakobwa je comprends le fait kuza barika ibintu mindset ugasanga umukobwa afite umutima n'amafaranga afite kuko ariko gacashaka ko afite umugenzi wakoze mariage maybe yakoze mariage mu diaspora cyangwa umuhungu nyine wo ngamu gihugu afite amafaranga agashaka kuza arakompara ibintu ashaka kuri mariage the same marriage umugenzi we yakoze no abantu si bamwe tawuri umutipe wawe bafite amafaranga make ni mukora hariho couple sinibuka amazina y'abakozi kuri Chibe nkunda gukurikirana mu Burundi bakoze n'amavuta je adore bakoze akamaro cyari simple ugereje kuri ubuzima after mariage babayeho neza nyine ukabona vraiment même si tuvuga ati ibyo twekana kuri social media sibyo abari ubuzima mugabo vraiment je vous conseille bakobwa kuzamura apana gupressa abahungu ukosha mo force ngo je nshaka gutuka mariage ukabasanga umuhaye budget umuhaye liste y'ibintu umunga we fati sa bihera ku nkwano haro n'abakobwa bananiza abatipe kumva ngo urumva sheri urwengo wacu iki niki utazanya yanaya ukamenga niki ugira ugure ugira urangure ntiwiyumvira ku buzima bwo mu rugo normalement ibintu by'inkwano abakobwa nibo bakunda umukobwa niwo ashobora kugira bakakumvisha abavyeyi nubwo umutwe bayafise yongera ati mama twe dufise amafaranga ya nimaki kugira ngo ayandi me reserve pour Voilà. Uvuze ku kandi kantu nakunze kuno munsi abakobwa kubera bariko bara ubuzima cyane bwa comparaison. Nabonye naka yari yambaye ikanzini nanje niyo nkeneye. Igisuko nuko ari amahere. Umva kandi wa mugano ugasanga ubuzima yabonye kuri social medias. Bari abantu sinzi kubona abakobwa benshi abantu bariko barabira ko ku social media uzosanga ari wa mugwe abantu twita baslay queen. Tuvugisha ukuri niko bimeze. Ugasanga uri ya muslay nawe nyene mu buzima busanzwe ntabwo abandanyaho abaho kujya ntabwo abandanya abaho kujya kubera ko ni show off yakeneye bamubona ukuntu kuyifotoja hari n'abantu bifotoza amafoto gasanga n'impuzu bari bambaye nubwo ari ziwabo n'umusarama mezo yambika abantu bavate bana nkubita kano kantu ngende mbego hanyuma ndakagarukana wowe ugaca ubyigana wa mugani wawe n'umutipe wawe ntiwaravye uburyo afise ntumva yuko wohavunikira cyangwa ugasanga uri kora muvuna nico kintu kikunda kuduta muri era abakobwa benshi ugasanga umu influencer runaka afise imodoka afise ibi mugabo ntumenye nk'abahungu asanga abahungu c'est normal ubu babita aba influencer amusori nabese ngo nabasire kuri mumbabarire aba influencer kubahungu n'ibisari mugabo kumukobwa nibyo kenshi kunda kuduta muri era wasanga umukobwa yipfuje ubuzima bwa naka surtout aba kuri social media kenshi ubwo ubuzima sigo babayemo ashobora kuja akagenda nkuko bivuze agakota impuzu akifuza amafoto mugabo wewe ugaca usanga vraiment ubwo buzima nta bushobozi bufitiye abandi nabo gasanga mu bagenzi
usanga je chance ifise abagenzi bava mu mafamiye akize mugabo twi wacu usanga ubwo bushobozi ntabwo dufise voilà usanga bo iwabo babaheza argent de poche mugabo je vraiment no mugato no kugira ndo nk'ikijumbu cyo gufungwa saa 6 ni kibazo kubera ko tugendana nkashaka kwi-comparinga nabo ugasanga nshaka nyine kuba usanga rero ngena mu ngeso zitandukanye kugira nje kuronda vya bintu alors que il faut ko hariho nkiri ku ishuri secondaire hariho umwarimu ugize kutubwira akubwira ati il faut accepter ta situation aho kantu karangumyemo ashara adusigurira ofe yakunda kuduheza impanuro ashara adusigurira ngo bakobwa urashobora gusanga wanyu nta buzima bufise mufite situation nyine iba yabaye mugabo usanga uko ushaka kubaho ubuzima atari ubwiwawe tugati muze muremera situation y'ubuzima bwanyu situation y'umuryango wakuriyemo wavukiyemo alors ikintu gihari nuko uca wiga plan ugati jewe mbeho gute nshobora kwikura muri no vie no kuyikuramo rero si kuja gukora ibitagira umutwe maguru juste ndondera akazi kora uha amaboko donc akazi donc uha amaboko ivyo akora hanyuma ushobora kuronka tukiya dukenya ushobora kuba wifuza nk'umukobwa ego ushobora kutaronka nka bijya abandi bafise kubera ko ubuzima nimwaremewe kuba ubuzima bumwe plutôt kwa rero ubeho selo n'ubuzima bwawe je nibaza yuko kuri ico kintu abakobwa batemera kubaho uko kuntu bameze nibaza ko ari babandi uno munsi usanga bariko rafata inzira za bino bintu byateye ngo by'abashuga daddy akumva yuko ntashobora guhasoringa kujya baye akavuga ati ko mbona umuntu ariko aranyingingira ibifaranga uno munsi ngo barabarihira n'amazu baranitomboreye amamodoka bakabagure ati ni ndaruha jenza nirirwa mu maturu naje nkora amashooting nkamwebwe abantu batabizi muraruha cyane urumva ugasanga sometimes no kwiyunguruza bigutwara uburyo bwinshi ko ndose umuntu agatereka hano ndagatoye n'ubundi nta n'imyaka ijana boye umuntu aje avuga ngo ndagahende gacitorera ati ndagahe Chanceline canke ndagahe noze canke ndagahe ni benshi oya vraiment nico gituma nyene iyo uri umwana w'umukobwa utasivuye ku accepta ubuzima bwawe nyabwo kumva ko nyine kwishura muri place kumva ati famille navukiyemo ifise place yi reka ni place muri place hanyuma ndondere n'inguvu zanje ndondere bike genre ntube wa muntu ashaka ibintu birenze kandi atabushoboza afise bagiye rero bakunda kugira izo mindset nibisanga bagwa muri izo yaye cyane nibaza ko abana b'abakobwa bavyumvise muri rusangi nibikebuke abahanuye byo mukoro no mu bisabana banyu ejo izagaruka ibintu shaho je hari ibintu maze iminsi mbona ngo iki niki bariyumvira ko bizogaruka kabisa ugasanga umuntu amafoto yiwe ngo ariko aratembera ku mbuga abantu bose barafise Chanceline ashana bavuga ndamunzi guhera kwino kugera ku mushatsi ibazi mana umwana wawe je kazobaho ngo ati mama we yari umukinyi mwiza wa film ariko raba ako kari chayiro bantu yirabira gasobanura man oya netare cyane niwe twarukana mu mwaka uheze kandi mu ntango 2025 n'umwaka wakugendeye gute muri career kuko nimba tuba twakiriye abantu nuko ikiba caranaduhuje ni cya kintu cyitwa cinema ni cya kintu cyitwa films dukoreramwo umwanya munini umwaka wa 2025 n'umwaka wakugendeye gute ku ruhande rwawe 2025 bye bye twarabaye neza pe kweli twarabaye neza c'était vraiment une année qui a été amazing, tu peux dire ça. Amazing muri carrière, kubera ko ni ama projet menshi nabonetse mu examen yo kubonekamwo. Ama projet araba aragira impact nziza. Novuga ko muri carrière byabaye byiza vraiment. Yo tuvuga carrière hari abantu bamaze nisa bavuga ati bano bantu bariko barakina baranamenyekana nivyo. Cyariko burya filme bakora zirimo amafaranga. Ngo baruguruje nk'agakonti uraterera ko amarundi atereka Chanceline jewe agakonti kanyine ndagafite kuva ntaranabizamwo wow urumva rero ngira ngo sinzi imana basi zoheza genda uguza ka dollar urumva impamvu bambuze mubona kano kantu hari abana bashasha bashaka kwinjira mu bino bintu mbere bafite n'abavyeyi bariko barabacoaching bakavuga ati nk'umwana wanje ndamurungitseyo azomenyekana celebrity ni neza ariko arashobora kubikora ejo bikazomutunga wewe uri umuntu wari winjiye vuba
umwana yashitse muri cinema acagira igikundiro ariko aragira n'izina uravye ibyo uri kurabamwe harimo agacu yuko nkeje ushobora gutungwa na cinema mu Burundi sorry ya cinema ikagutunga atakindi kintu ukora sha I'm not sure kubera ko sinema yonge ntiyo gutunga atakindi kintu ukoze tureka na sinema abantu bose bakora ibintu byinshi surtout no musicien mu musicien yicariye kuri music gusa nishobora kumutunga kandi ashobora kugira aho yigejeje ahubwo le sinema yashobora kuba fondation y'ikindi kintu ikakubera fondation kugira ngo ushike mu kindi ariko ikintu nkunda kuvuga Imana yashobora kuba yakwandika ibintu runaka kuzoshika kuri etape runaka mugabo ikaba yashizeho izindi vuba ushobora gushaka kugira ngo ibintu bishobora kwishika yashobora kwanyandikiye ko nzoba sinzi ikintu runaka imbere mugaye kavuga ati before yukushika hano handika uce muri movie nzi kwanza uce muri etape kugira ngo hashike hano ariko ku bana babifuza cyangwa bafite iyo ndoto yo kuza je conseille ko muza mwamaze gukomeza imitima parce que c'est pas vraiment ikibuga c'abana je déjà remarqué ça Diko sawa kuja gukinira sawa gutuma umwana nawe ukomeza imitima chance ko menga ejo bundi twogera gutya cyukumbura nabivuye mweje ndakumva kuvamwe ho singeza oya kabisa vamwe singeza mugabo ifo kuvuga ukuri ifo ku kubera ko hari abantu bagwa mu mporero ugasanga hariho umuntu aje abona jewe nagize amahirwe ndabijemo vuba nta myaka myinshi ndamara ngira kaka impact keza novuga agaca yifuza kubizamo atazi behind ibintu bihari impamvu navuze gukomeza umutima social media ashobora gutuma umuntu aba traumatisé ashobora traumatisé utaje rero ubyiteguriye ko je nakubwiye before je ndo umuntu kandi ndagafata simple ubona ko ata bintu birenze byanze byamfashije okay byamfashije uri umwana rero uje ufise umutima mugufi nushobora no kumaramo na 2 ans canke inani kwa social media hari umuntu akuvuga ko bino ubundi akakuvuga ko biriya kubera ko umaze kuza kuri zino mbuga uba wugura imiryango everyone bafise access yo kuvuga ko ibyo ashaka alors utateguye umutima urumva ko uvuze ko kantu ko kuvugwa urakoze cyane uri umwe mu bantu no mwaka byagiye bigarukwa mu ma official launch yagiye araba ukaboneka ku ma stand ku ma stage baravuga tuno mwana n'umukinyi mwiza uno mwana araciye ubwenge ariko izi nyambaro ziwe kabisa ziradutsitaza nkunde kano kantu tukagaruke byaravuzwe cyane waje Chanceline inyambaro yawe itirimutse abantu Chanceline inyambaro yawe ari kuba wambara ukundi kuntu chance konzuri n'umukirizo wahagurutse utsitaza abantu kubera iki ndatsitaza gute Oyambarire si jewe ndiko ndasubira ama comment nabonye kabisa ku mboga gutsitaza ni kimwe mu byagarutsemo ariko bamera nk'abanenga nk'abatora inenge inyambaro yawe Imana ishimwe ko n'umunsi atari nako wambaye usibye ko jewe akeno sinari no kukujudginga kabisa bo jewe sishobora gushavura umuntu ajudginga cause umwe wese afise uko ashobora kuvuga ibintu and ikintu novuga kuri ico gisa naho bo nibaza ko ico cyane ndabikozeko about kwambara le cinéma je ndi actrice sivyo kandi cinéma ntabwo ari yo mu Burundi jewe wanashima si bon nkunda kwiga en fait ndakunda kwiga kandi ngeje kuraba abantu nkunda aba role model banje ntibari nga mu Burundi nkunda kuraba filme zo hanze nkunda kuraba en fait kugira umuntu atera imbere none nararavye twe tuguma hahandi ngene ugaje kuraba ama film les sujets z'aba film sont les mêmes ukacuraba the style Jendo umuntu nkunda ibintu zo kwambara cyane ngufata amafaranga mfise fashion n'akantu kawe vraiment mu maraje fashion kunyata amafaranga mugabo ukanko ko kwambara nibaza ko umuntu wose afise guzi yiwe je ndambara vyose ndambara birebire ndambara pantalo ndambara bigufi ndambara kola everything byose ndavyambara ico umutima wanje umbwiye gukora nico nkora sindaba abantu I don't care about them. Nurabati ibintu ni navyambara abantu bikabavugisha canke bakoresheje akantu ko gutsitira sinzi uburyo abana tsitayemo ati biraza kubahungabanya bahungabanya gute? 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 Bahungabanya gute
Huh?
il y a événement, il y a événement cinématographique. C'était pas à l'église, c'était un événement cinématographique. Tugaje kuraba ama événement genda kunda gutandukanya style na hano ngiye muri église, je sais comment je vais m'habiller. Ngiye muri nakunda kujya mu masho. Alors il y a événement cinématographique. Ni événement ushaka kumurika, donc haba hariho abantu banshi ushaka kumurika impano yawe, ushaka kumurika icurico, ushaka kumurika everything kiri muri wewe. Alors zewe navuze nti this one is perfect for me. I have to do this. Nimba hariho umuntu rero bitanejeje, I'm not here to gusa sorry. So yeah. Jena ninze tuwabwira ati nukuri bashingane bapfasoni mungwize ko imbabazi sinzongera kubonekana mu nyambaro nari nambaye. Sinzongera nondabe. Nondabe sevre. Wobabeje? Yeah. Narigeze kwakira coach Nsoro ambwira ati ndamubaza ku kintu gisa nico ati uyu mukobwa mwamana ko menga sineza. Arambwira ati ahubwo uraraba neza ababivuga nabo suko batari babishaka. Ahubwo uko batabikora rega twe nuko turi kuri social media mugabo hari abandi babikora gusa nibaza ko abantu bagize comment ntibari civilize point yego uti umuntu ntabeze nambaye sivyo mugabo hanze ona uko sinzi impamvu bavuze jewe nije mu bakinyi ba filme bose bambari mbo oya gusujya musina yarabonekanye muri ya style ego ni wari wambaye nkuko wari wambaye yari style kamenyere mu Burundi bamwe bambwiye ngo nambaye amababa yari amababa Erega wavyambaye muri lancement y'Ibujumbura bisubira Igitega mugabo ni style imwe ariko utagarutse mu mpuzi imwe of course ego mugabo turabe les événements ntabwo hari muri église yari muri événement cinématographique kandi tuje kuraba cinema tweka kuvyitira cinema si mu Burundi cinema ntiyahereye mu Burundi cinema ifise aho yavuye bayikora gute tukaho tuyikora gute dushaka gushika turepeta tous les jours ngo dushaka gutera imbere dushike ku rwego banaka abo banaka uvuga bi comporta gute muri cinema bakina gute cinema est-ce que babigira ko no we still have the same culture tukabya nyene duguru baburi ko twambaye ibintu bigira hejuru no duteza ko evolution tugende tushageza guhindura abagaruka kwa niho kuvuga ati mugabo y'umuntu agumye kujya canke karenza yo hava yisanga yaho nyanze imico y'ikirundi Chanceline nawe akaba ari umurundi kazi imico ya kera bambara gute ya kera iyo umuntu avuze kera numva imico ibiri hariho kera hakera abantu bo bigeze kuba banagenda menya hariho n'ahandi kera bari batangiye gushira kutubindi urumva iyo ntuze yivuyemo nibaza ko hahise haza za mpuzu ndende biranagaruka biravanga ngufi niki ni imico yayo bavuga yacu two itabiri kagenda neza bava ko besa imico yacu naho twapfuye naho twagira hadi ngene biturninga hadi ngene urumva ko imico igihari mugabo il faut pas juger umuntu par la façon yambaye parce que bashaka gusanga umuntu yambaye ibintu bibiri mugabo usanga indani atariko ameze yawo cyangwa usanga uwundi umuhaye ishusho ufate kuvyo yambaye ugasanga uribeshe mugihe wasanga mubo bitsitaza canke bibangamira babafana bawe bagukunze bamwe dukunda kwita ngo ni n'aba boss mu yindi mvugo ugasanga nabo barimwo wobandanya uguhemera kubatakaza canke wovuga ati sha kubw'inyungu y'abafana ndahevye ino nyambaro diko umufana abafana barahari kandi abafana umufana afana icabona sivyo uno munsi bashaka kugufana ejo ntagufana ariko abakunzi bazoguma hahandi nyene akantu uva abafana bafana ibyo babona nyene ejo wona hindura nabo bakakuva ko bakagenda ariko abakunzi kuko uravye maze kubibona kuri mfatiye kuri example ya filme maze gukora umuntu yankunda muri Ferrouge mugabo ugarutse kugatsika nigahe wandika wazibona muri commentaire ngo nagukunda mugabo ngo muri Ferrouge nagukunda ngo mugabo ndakwanga what means abantu bakunda umufana akunda ivyo muhaye agukunda on that time kuri uwo mwanya nyene byakubonye ko ejo abonye ibindi arafana nico bavuga basha ijya mu yo gufana no gufana ntabwo
mugabo hari abandi hari undi muntu agufana akongera kandi akagukunda uyo muntu nzokamana ibintu byose. Okay. Wow. Nari nabonye bivugwa cyane ndavuga ati nta kuntu kumino ronka Chanceline ngo ngende nakamubajije ko. Thank you so much but ya birumvikana cyane muri season wagize idasanzwe harabonetsemo n'ubundi kubonekana muri filme imwe mu mafilme meza yakozwe n'ubakibandanya Fer Rouge nubwo musa nabarutse gaturaza no kubitubwira ariko kandi wabonekanye muri filme agatsirikwa ntigahere imwe mu mafilme nayo nyene novuga wagiremo ibihe byiza. Ndashaka tugaruke gatoya Fer Rouge wari bimaze mwigihe ibikorwa bya BFN n'ibindi byinshi n'ubundi Chanceline abashanceline ariko umaze kubonekana mu gatsirikwa ntigahere womenga rundi Chanceline n'umuri twese tubona mu yindi ango no mu yandi ma empire atandukanye we ku ruhande rwawe harakamaro canke hari indi valeur ajoute ubona yiyongereye kuri career yawe nyuma yuko mixinga ukanakina mu yandi ma project? Of course yes kwera ko sorry yeah okay Okay. Valeur ajoutée inishobora kubura kubera ko iyo muvinze ukaja ahandi hantu basanzwe bafise imico itandukanye naho sanzwe uba cyangwa no mu rugo iwanyu haba ari ikintu ugiye kunguka cyangwa se ikindi kintu ugiye kuhigirira cyangwa indi impact igiye kuba ku buzima bwawe. Nawe nyintu vyinshi nawe nyintu vyinshi Gatsirikwa ntigahere. Ayo byinshi les commentaires banyancouragea tu as bien fait je me suis dit wow this one is kwera ko ugaje kuraba Fer Rouge ni projet natanguye donc navuga ko natanguriyemo ni projet ndende natanguye gukora kandi yari imaze igihe kirekire wicabandanya hariho look nari mfise muri Fer Rouge yaje gutandukana n'agatsiko ntigahere alors iga look ya kabiri naje kugira and ndabona feedback y'abantu ndavuga ati wow même si le commentaire était négatif mugabo navuze ati I did it I did it no kuva ni ya negativity mugabo mbone kwa kuna abafana nk'ubu kira ngura umuntu mubi bakabikwangira mu kuvuga ati nubwo ibi babinyanyiye ahubwo nabikoze neza. Jewe les commentaires négatifs zari yari nka feedback nziza kuri jewe kuko ukoze iki rwashobora gukina uri umugome mugabo kumva muri commentaire ati no même si mugabo no ariko je vraiment nabona umuntu ayanze commentaire akantuka ibitutsi avuga ati chance wow you did it tikumbe nabikoze kabisa ubona ko nyine wakoze byagize impact. Is it directing izibi Chanceline under directing ya Nsoro na under Amedemani Rakiza wazibonye gute tugeranirize gatoya? Boss novuga ngo nozigereranya kubera ko every director afise kwa directinga novuga ko ziyatandukanye cyane bivaye nuko umwe wese akora mugabo zose ziri wow ziri good zimeze neza kuko deja ugaje urabya kuri produit fini yani wirabira agatsiko ntigahere yabaye produit nziza na Fer Rouge c'est top. Duhe image gato muri tournage byari bimeze gute kuko ndiko ndabona menga wari muri impa y'abantu mutamenyeranye cyane wari sanzura mwaraciringa ndiko tutamenyeranye jewe niba hari ikintu Imana yampaye nta muntu ashobora kunanira kubana nawe kandi ikindi kintu ngeze ahantu ndazi donc kwiadapta yes kwiadapta and hari aho abantu twari tumenyanye bose kado twari tumenyeranye Amede uzi ko Amede uzomaza bikaza kwari ahubwo nyene Amede ntimwari mumenyeranye ntubeshe oya Amede twari tuzinanye kuva 2019 2019 yarandondeye gosha ndafise amakuru make kuri ico kintu yarandondeye ico gihe hari agati nari ndimwe twakina utuntu dukomedi genre nyiri kwishuri and then canza kubivamwo bateka manzi kwanza focusing no kwishuri aho je pawanje n'umuntu avuga ati bakora ikintu kimwe gihere hanyuma uje mu bindi ico gihe arigize kundondera aje kwimbwira mu nyuma rero ko yandondera ndagukira muri film mbwa ico gihe aciyabona yuko ngiri bivanye na casting yiwe ayi mu mundi cyari mwana ndavuga ati iyi face ishaka kubukinga good ndavuga ati sawa kuva 2019 yagiye yakundonda kino gihe tata akwana rero umva ko kumbe byasabye no myaka kugira yongera garuka kurondera aravuga ati
bro yaruke nashaka wa mwana yarakuze maybe narigeze kumva amakuru kera ngo harakana Amede yigeze kubona agiye kumucenga ngo abona karacara akana warukira akana iceke yemere ntacyo babi didn't know umwana of course nari nkiri muri itembo fast mba twatuzinanye ya nubwo atari cyane mbwa cyane ndamuzi kuri social media nitwebwe nabonane nagegeme tubonanye ndi ku munsi wa mbere tubonana mwari kumwe bavyibuka cyagi ujya musiro niwe mwari mwongeye kubonana aje kukurondera niho yaje aradutere nkwari kwari ngo harakana ngo nabonye ngo yagarutse ngo arakuze okay ego navuze kado Amede ngo twari twamaze kubonana Chris namubonanye kuri social media mugabo twakunda guhurira nyine ahantu mugabo twavugana jangu dushobora guhurira ahantu akamutsa abo turi kumwe bazanye cyane ndamutse mugabo Steve makuru kuri set twese n'abandi bage beno na Amede Giti c'était la première fois bage bandi ba Auguste je pense c'était la première fois mugabo vibe ari cool very vibe kabisa mwamenyeranye n'ingoga muri byinshi byagiye biravugwa twanakubonye muri indege abantu ti Chanceline twakunze aragiye ya matitire y'amenyesha makuru ngo Chanceline mwakunze yego simo Burundi hari inkuru zibiri ngo ushobora kuba usanze uwo wakunze hanze wow yego Chavre iya kabiri nawe yavuga yuko urimutse ngo ntuzogaruka nubwo nabonye wagarutse hano iya gatatu jewe nereko ndiyumvira nibaza ko ugiye kuhagura akarere mu bikorwa bya sinema nk'umuntu ufise indoto zo gukora sinema mpuzamakungu muri ivyo bitatu ni cahe kijya cyane atani kirimo naho nyene nta kibazo kweki umuntu ndabamubwiye kagenda atakiriwe muri vuze kuramukanya kiza kuja mu vyahe muri gushaka kugira nko kuramukanya amwe kiraza kujamo umukunzi bivana yaje nta oya uzi umukunzi kubera ko umukunzi gusa kuramukanya niba kumukunzi Erega na tanti nashobora kuba umukunzi wawe. Kamu. Nagiye kandi byari byiza naringiye ku mpamvu nyene zitaraje habona. Mugabije habona. Impamvu zitaraje habona. Mwana ubwo si gisasu mugere mu dutemwa kwe. Ugizaje. Yere casting mpuzamakungu. Tuzozironka naca twishari bato. ariko duhe pourcentage nkeya bishushanike urugendo rwawe rwari rugamije kitimwe rwari rugamije ibikorwa biri personnel ego canke ni fashion nabonye menguri no muri fashion uri kuradandaza kabisa maze nisi wantu ngo fashion kwa mengo waruguruye ni fashion niki ako ari ikintu uherutse kuroncinga shop icuza impuzu z'abana muze mushorere Difo ndakurindiye dovyara jewe ndakurindiriye Uradana ziza abahungu ko ushaka umuhungu okaye sikumushaka gusa abwe niwe nzopya ubu nyine wamaze kumenya we babara neza bakwenze nimbucata oya banyira uwimana izompa none kuri ntavyonzi siyo bamezanga nanzi ngurabizi utubwiye ngene abimenye amasaka atadukoze muri amara uriko uravuga udandaza izabose ndandaza bose muga si ico cari cakuja ko ari umuntu agenda kubatekana kuri akarere basi tuzobimenya ryari tuvyite uno mwaka turashobora kubona impact yavuye mu rugendo rwawe maybe byashoboka kubera iki wabigize ibanga kuko iri foto yasohotse mengira batorotse kubera ko wabigize ibanga utashatse yuko itangazamakuru uri guherekeza bon si ibintu byose ari makabije kuri social media kandi si vyiza ko ibintu byose bica kuri social media si kuko urazi twere abantu turi kuri social media nkuko nabivuze tubahe ibyo dushaka kandi azi afite zagiye ko namaze gushikaho kera hayo urashitse ziko wese maje kumpostinga nagarutse hajya bagupostinga shamura abana babi kabisa hajya bagupostinga uri hano abandi bashira ku dutima ngo ugire urugendo rwiza kumbe wiberenga guys stop I'm already here we stopping the way usinatevye namaze yose insemenshi ndagaruka maybe mani adutera kandi tuzoshaka kandi tuzurite sava birumvikana cyane imbere yuko utubwira imigambi maybe oya
akantu wanditse ibintu bintera ubwoba ntabwo nibyo tuza guherezako ndashaka ubanza ubwire abakunzi bawe uno mwaka twatanguye na the comment nyinshi kuri Feruje abantu baravuga ati nimba mutaza kutuzanira season 6 ati bamwe ngo turaca ibiti mwibarabara ni muriro nkaho muca ubindi byose turabiheba ngo nahora ndabakunda nca ndabanka oya muhumuriza abafana canke nyene ico mwapfana gihere izoza canke mwayihagaritse nukuri David Feruje season 6 iri around ikirati. Wow. Nukuvuga bari bafite ubwoba ngo iraheze. Oya ntiyohere. Hako nyene yo binaheze nabi kuko menga hari ibintu bitaratomoka. Tuvuge ko yo biheze nabi. Yo biheze nabi. Kandi twe kuri uwo mugambi ntaho dufise. Oguheze ibintu nabi. Nukuvuga umwanya n'umwanya uraza kwiba kubitamo. Yes. Hari abantu bagumanyandikira ngo kubera iki ngo Lenzi mtasohoye sinzi ko tabonye ko ari finale ya season 5. Yes, ko chaque saison ifise every season ifise 12 episodes. Ifise 12. Kabisa bayirindire cyane byo bavyatewe n'ukuntu nabonye mwamaze no kuranshinga ivyigwa ishure rigiye kubandanya nyuma y'imisi mwasa nababihagaritse. Aho nagarutse muri Burundi Film Academy. Yego. Bon, si ibyo byabiteye ngaho urazi ko iyo saison iheze tuba twiteguriye yindi haracemwo quelques jours kugira ngo tutange kwezi yindi ntidufise uko twatange kuyikora niko twagiye turayibaha nta gihe cyashyize ngo saison iraheze tuce tubaha iyindi ubwo nyene nico tuba twategura nyene ibintu bimeze neza nico tubona iyo Feruje ije iba different n'izindi. Wow, birumvikana cyane gira ko ubwira abantu bakeneye kwiga kwiyandikisha bimeze gute? Banga ku bantu bakeneye kwiyandikisha imiryango iruguruye kuri promotion igira indwi je nize muri promotion igira gatatu mu ya gatatu wewe nize muri promotion igira gatatu mva ko inyuma yanje abandi benshi baciye karibu rero muze mwiyandikishe ku bantu ko narinze gupostinga post ndababwiye baze biyandikishe hari abantu banyandikiye ko twashyize ko nimero hariho nimero y'uwanje na nimero ya coach wandikira iyo ushaka hariho niba bishobora ngo urumva ngo twebwe ngo turungitse amafaranga ngo bimeze uku ngo bashobora hari abantu benshi bakunda kugira amafaranga mugabo je vous assure twebwe wandikiye zirya nimero zibiri nimero z'isi soit wandikira just bo shatse kuvuga izi wanje ko zirahari wandikira gusa imwe mwazi kuri rya fiche ziriko kuri rya fiche iyo wanditse ko yose soit twaje cyangwa batora coach ni biri sûr. Okay, birumvikana cyane unkundire dusa nabahereza kwa kino kintu wagiye kuri status yawe wandika ngo ndabisoma mu gifaransa 80% des femmes mariées ne sont pas amoureuses. Ne sont pas amoureuses de leur mari. Mais elles sont heureuses d'être mariées. Ubanza ugasigurira abantu mu Kirundi. Nshobora kugasigura ukutariko. Okay. Kuri site yanje ofe nagatoye ahantu ndakunda gusoma cyane ku mbuga. Yo je ndi ku mbuga mba ndikunda soma utuntu nkonto. 80% y'abagore bari bubatse. Kenshi usanga badakunda abagabo babo. Mugabo usanga niba barishimye kuba muri urwo rugo. Yes. Niko bisigura. Wasobananya no hasi uvuga ati ntabwo ndubaka ariko je ndemeranya na bino bintu atabagore benshi bumva banezerewe mu ngo zabo. Kubw'impamvu zinaziriya pour des raisons et autres romantiques no société. Okay, ntabwo bumva banezerewe ingo zabo canke ko bubakanye kubwuko ushobora gusanga bafite nk'abagabo batari romantique canke batatwara ibintu uko babo babishaka komera watanze karotira stability kumva umuntu atekanye mu rugo rwiwe rusutiye mituweli urafamye gufashanya canke ibijanye nyene n'umuryango hagati yabo no kuvuga yuko ushigikiye kino kintu. Yes. Umuntu bishoboka gute yuko yobana n'umuntu kandi bino bice ni byinshi kabisa bakagumana akanezero gucyo kintu ariko atanezero wo bubakanye byarenga umuntu yanditse aka caption ari 80% mugabo vraiment bashaka kurenga ukugejeje kuraba ni kintu maze kuremeka kenshi abantu bakiri muri fiançailles usanga bakundana vraiment bakundana cyane pe usanga indoto donc inkundo zabo ziri chic mugabo bamaze gushika mu rugo
sinzi ko abari ama responsabilité menshi abaye cyangwa ibiki aje usanga bya bintu bakora mu rukundo batari abana ntibikibayeho zamo za chérie chouchou ntikibayeho twa romantique tukibayeho iyo rero ibyo bintu bitabaye kenshi ugenda usanga urukundo rugabanuka niyo mukiri mu rukundo mutari abana hari ibintu wamenyereje umuntu iyo bitabaye usanga abona ngo warahindutse ukagenda bugabanuka bwabo urukundo ugenda rudimina mugabo kuri abantu bamaze kuba marié kuko deja bamaze gufata engagement muba muri mu rugo muba mwarasinye alors nta choix officiel kuva muri urwo rugo usanga wa muntu hageze utakimukunda mugabo ugasanga nta choix officiel uratekanye amahoro yafise mugabo ntumukunda ikindi usakironka amahoro yafise abantu umuryango ufise umuryango mwiza mugabo ugejeje kwa mu rukundo vraiment nta rukundo ruriyo ngo ati umuntu umugabo wanje turabana setu kandi ndatekanye ushiziga runezererwa gusa kwicwa yuko ufise umugabo kwicwa yuko wubatse mu gutanezererewe uwo muntu mugatari asuvuga ngo ntunezerewe uwo muntu nta rukundo igirya rukundo uvuga igya sentiment uvuga ati urakunda umuntu kuko urukundo ruri romantique nibyo navuze ruri romantique usanga kaya kantu nta karimwo mugabo vraiment ntushobora kumucitinga ntushobora kugira whatever bishobora kuja out of amasezerano yanyu mugabo kumva nyene la stabilité est là ni stable umuryango fresh sana mugabo urukundo kakantu ka romantique ata ubwo hahise urabona abantu no musi bashobora kuba bubatse mugabo n'ubundi bahakandanya hari abanokinga barondera bicishanye hahise haza umuntu ubona menga yujuje utwo tuntu wabura ntibiba byoroshe ko yogufata nivyo bintu bikunze kuba bamengaje gukombra lovide nivyo bintu bikunze kuba aho usanga les femmes mariées bafise ayandi ma relation outside ugasanga kubera ko wa muntu babana ataka akantu kuri urukundo ka romantique akimufitiye agaca agenda hanze hari wacu usanga aciyehura n'aba batipe bo ku mbuga acamucrashinga agiya crash usanga itanguye kuzo baragira mugabo sikuvuga ko aba ni juste que mu rugo kahantu abakabutse kahantu bakaragiye uzi ko abazungu mu bihugu bimwe bimwe abazungu bo bagira mariage par contrat yani nzo mbona bizoba bishika ahantu kabisa none kumenga abantu bahimbana n'ingoga nibaraye basayininga uvuga ati mbo tuzomarana imyaka 5 hanyuma iheze umwe afata inzira yiwe wundi afate yende kabisa urukundo kwari kwa kera wari kwa kera mbona menga nawe uzosinya contrat gusinya contrat y'imyaka zoisinya oya igihe cyose cyangwa uvuga ati abantu igihe cyose inzi zovuga ati twimaranira imyaka narize nariko navuga contrat yo kuvuga ati twimaranira imyaka ine hanyuma nabi nokora nibigutera ubwoba gusinyira umuntu ngo avi ntabwo bunera gusa nzobigira mu gihe ndi prête uvuga ati yaba mubi byakunda bitakunda je vais assumer nashika bigahinduka je suis prête je vais assumer muga pana kwiprecipita parce que diko hakane ubwoba nkiva ku ishuri ko nari umuderege warabaye nkiva ku ishuri kuri university derege me urakaze kwe tena muri kaminuza en fait ona turi mu mwaka wa nyuma diko daro sama invitation mu ishuri ryacu hamwe ndababaza nisha nkana est-ce que vous êtes en compétition muri competition hamwe bidutera no guheza ama examen ko nukuvuga baheza baca bagenda apana guheza tuti mu mwaka wa nyuma bataranaheza bari kumva ngo tell that ko twaprogram ama examen keshi ninjira kunda guprogram ama examen mbwa twatora hamwe itariki n'abanyeshuri batite dusheho duprogram examen dukora zamva umwana kubwati genzo wandi ruguru nagiye muri état civil nzokora mariage bien du parti bamwe ndavuga ati none mwe muri competition murabaderanje kabisa kubera iki mwaje dushuri abakobwa bose ari mariage est-ce que vous êtes prête niyo diplome babarindiriye irenze ijya mu muronde nico kibazo dufise ku bakobwa bakino gihe umukobwa wese je mba muna menga bakobwa bose afise rêve zabo zihera kuri mariage asha bibone mu rugo kabisa nyuma kuja muri urwo rugo yene baca basima imwe kwa ko turavuga il faut assumer alors ikibabaje nk'ubosanga muri abo bantu ntihari kera harabo zacangiye gusha abo mwigana bariko bariruka biruka uko nimba ari ikintu kibaje diko
ego umuhungu aza kubwira je suis prêt j'ai mariage we arabona ko kuri konte yiwe ibintu ça fonctionne bien abona ko akazi ke kagenda neza mugabo asanga wowe ni ukiva ku ishuri nta na kimwe ufise ukora uragiye mu rugo ejo bizohinduka mutangure none bikunda gupfira aho nyene gasanga kubera ko mwaratanguye ko mu mezi ya mbere mu mwaka wa mbere mutaronka abana ibintu babiri muri babiri nta dépense d'isimufise reka mugira abana toujours baba stress uri umumama umwana akubwira ati ma nshaka igitumbura wait your dad ave ku kazi mama nshaka iki rinde pa ku kazi igitumbura kigurirwa ruko umugabo nawe yaza mu rugo akubwira ati chérie je n'ai rien j'ai pas trouvé gacumubwira wewe mu mutwe wawe niho cagenda hiyubaka mu ibindi bintu usanga rero ya affection ya rwa rukundo ko ngenda rwanuka kubera ko urukundo ruzoramba mu gihe infam umugabo mwese mufishe mukora mufishe muhurizaho umugabo akaza mugura akazana umwana avuze iki umumama uri capable kugikora umupapa nawe afise mukagikora urukundo ruzobanda kuko ntuzomuta mu kwimihari ikintu ugishaka uzocironkera umugabo nawe yarose azoguha mugabo ntazoboka akantu ka presse nico kimaje no konse abantu bakiri kwishuri abakobwa nubwo bava kwishuri banza kwanza wirondera ugira akantu na ugira contribution mu rugo rwawe ugira contribution mu rugo wow yeah Chance ndagushimiye cyane kabisa wari umugisha kubana nawe je chance yo duhenye n'umunsi barakomara ariko cha Imana niyo tuzigama uyu mwaka tuzohura kenshi kuko nibaza ko ladies and gentlemen mwakunze ikiganiro cuno mu Burundi kazi urumwe mu bantu duhura tukayaga ibintu of course abantu bakagira ivyo bize niyo mpamvu nyene tuzoza turanahura kenshi kugira ubavungurire uranya nkadiko sha mu mwaka dukora ikiganiro rimwe muzomvugi ntazivuge mu mwaka dukora ikiganiro rimwe ngira no mu kwezi kuza dusubire nuko nakunda ibiganiro mugabo ufana nimba hari abantu ntashaka kwirengagiza hari umuntu ashaka kuronda kuri ikiganiro ugisanga muri ico gihe tinariye nazuyo birashika kabisa cyo kuvuga usanga niyo nashakanye kubaza juste ku kazi bashaka muri ikiganiro hari ikintu nakoze bihari of course hari indi dushaka kuyaga mugabo hariho kintu kameme kiboneka wow mwinda kwifuriza umugisha rero muri no mwaka kabisa bikunde kandi ndazi bizokunda imigambi iri myinshi feruje na ma projet menshi nizera yuko bizogenda neza tabyizera na kabisa muri umugisha make your comment mwabibonye gute namubazaniye kabisa no musi ndabari mikashi mungurire canke mutanguriye je muyisige ndabagurire mweza gigo wherever you are we love you so much hasta la vista Entertainment.